Cuti bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije mu karuhuko yaherukamwo umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umuryango wiwe yaragize urugendo rwamushikanye mu bibanza vy'iratiro biri mu burere butandukanye bw'igihugu mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'ingenzi mu gihugu cacu c'u Burundi. Turabahaye ikaze rero muri kino kiganiro aho tugaruka kuri urwo rugendo Sebarundi ari kumwe n'umuryango wiwe yagize muri ivyo bibanza vy'iratiro bitandukanye by'u Burundi na cyane cyane mu ntara za Bujumbura, Rumonge, Bururi, Rutana, Cankuzo na Kirundo. Ubwo rugendo rwo kugendera ibibanza vy'iratiro by'u Burundi umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umuryango wiwe yarutanguriye ku mutumba wa Gakungwe komine Kabezi intara ya Bujumbura ku kibanza citiriwe abanyamahanga b'Abongereza David Livingstone na Stanley bahuriye muri ico kibanza mu gihe bari bamaze imyaka bagira ubushakashatsi muri Afrika na cane cane mu gutegura umuzo w'abakoroni. Umuryango wa Sebarundi ukaba waratemberejwe muri ico kibanza baranasigurirwa ibijanye n'abo bagabo babiri b'Abongereza muri kahise. Bavuye aho bakaba baciye babandaniriza ahitwa Ikagongo muri komine n'intara ya Rumonge ahari inyubakwa yo kwakira ingenzi ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika aho kera bita Chateau Mose. Uyo Mose rero ngo yari umukoroni w'umubirigi yarashigikiye umugwi w'abarundi bamwe bamwe batari bifuza ko Uburundi bwa Nyaburunga bwikukira mu maguru masha. Uyo Mose rero amaze kubona ko Uburundi bwikukiye ngo akaba yaciye yiyahura aca ashingurwa mu ruhafu yari yariteguriye wenyene ubwiwe. Kabaye n'akaryo kuri nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ko kuganira n'ingenzi zari zaje kwirabira ubwiza bw'u Burundi. Ikindi kibanza c'iratiro cagendewe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu aherekejwe n'umuryango wiwe ni ikibanza c'ahitwa ku Mugara ahari amazi y'amashuha, amazi afise akamaro kanini cane ku magara y'abantu nk'uko bimaze kwemezwa n'abagendera ico kibanza. Urugendo rwo kuri uyo musi bakaba barurangirije ahitwa Sandstone Beach, ikibanza cakira ingenzi ngaho nyene muri komine n'intara ya Rumonge. Ni ikibanza c'iratiro giteye igomwe kirimwo n'ihoteri yubatswe ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika. Sebarundi n'umuryango wiwe bararonse akaryo ko gutembera aho hantu birabira ubuhinga izo nyubakwa zakira ingenzi zubatsweko. Mu gitondo co kuwa 8/0/2022 naho umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'umuryango wiwe yaragendeye isoko y'uruzi Nil riri muri komine Rutovu intara ya Bururi. Ujejwe kwakira ingenzi muri ico kibanza akaba yamenyesheje ko iryo soko rya Nil ryatowe n'umushakashatsi w'umudagi mu mwaka w'1934. Ico ciyumviro co kurondera isoko ry'uruzi Nil ngo kikaba camujemwo mu mwaka w'1930 aho yaciye agira urugendo rw'ibirometero 6700 n'amaguru mu kiringo c'imyaka 4 kuva mu gihugu ca Misiri gushika muri ico kibanza. Amaze gutora iryo soko rya Nil uyo mushakashatsi akaba yaciye ahubaka ikimenyetso kitazimangana bita piramide mu gifaransa mu mwaka w'1938 inyuma y'imyaka 4 aba muri ico kibanza. Uyo ajejwe kwakira ingenzi muri ico kibanza c'iratiro ahejeje gusigurira Sebarundi ibijanye n'uyo mushakashatsi yatoye iryo soko rya Nil akaba yaciye amushikana muri ico kibanza aho uyo mushakashatsi yubatse iyo piramide ikimenyetso kitazimangana. Akaba yaciye asigura muri make ibijanye n'iyubakwa ry'ico kimenyetso.
Muri ico kibanza c'iratiro hakaba kandi hariho n'izindi ngenzi zari zaje kwirabira ubwiza Imana yatatse igihugu cacu c'u Burundi. Bavuye i Bururi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye n'umuryango wiwe bakaba baciye berekeza mu ntara ya Rutana muri komine Musongati aho bita ku masumo y'ikarera. Ni ikibanza c'iratiro giteye igomwe, gifise amasumo agera kuri 5 y'amazi y'umusarara ashunguruka ava ku bitandara vy'amabuye ku metero nka 35. Ni ikibanza gitunganijwe neza, hakaba hari n'inzira zitegekanijwe kugira ngo vyorohere ingenzi kugendura neza ico kibanza c'iratiro. Ewe Burundi irandakuririmbe, ewe Burundi uracurara, usa n'ijuru rishari ry'inyenyeri, usa n'akayaga ko kumugoroba, usa n'amazi y'umusarara, usa n'Imana yawe. Muri urwo rugendo rwari rufise intumbero yo kuraba ingene igisata c'ingenzi cotezwa imbere mu Burundi, Sebarundi akaba yavuze ko iruhande y'ubutunzi bw'igihugu ico gisata gifise uruhara ntangere mu kurata ubwiza bw'u Burundi, kikanafasha no kumenya ibitari bike mu karanga k'igihugu. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye n'umuryango wiwe bakaba kandi barishikiye ahari ikiraro co mu kirere cubatswe ku buryo bugezweho, gifise uburebure bw'imetero 60. Ku muhingamo wo ku musi w'Imana igenekerezo rya 9/0 umwaka w'2022, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umuryango wiwe yaragendeye ikibanza c'iratiro aho bita mu masenga ya Kiganda mu ntara ya Muramvya, ikibanza kidasanzwe kandi gifise amateka ahambaye kuri kahise k'igihugu cacu c'u Burundi, na cane cane ko ariho habereye amasezerano mu mwaka w'1903 hagati y'umwami Mwezi Gisabo n'abakoroni b'Abadagi, inyuma y'urugamba rudasanzwe rw'imyaka 7 Abarundi bagwanisha ibigwanisho kama vy'u Burundi, bakaba barerekanye ubuhizi, ubutwari n'ubukerebutsi budasanzwe n'umutima wo gukunda igihugu. Aha tukavuga nk'uwitwa Bihome yitanze yemera gupfa kugira ngo akize ubuzima bw'umwami Mwezi Gisabo. Muri ico kibanza akaba ariho umwami Mwezi Gisabo yahavuye atera igikumu ku masezerano y'agahotoro kw'igenekerezo rya 6 Ruheshi umwaka w'1903, Abadagi bamuca amande y'inka 424 kugira ngo barabe ko ari umwami w'u Burundi koko, n'izindi 74 z'ishumbusho kubasigwa b'abahemu Maconco na Kirima bari bagwanye ku ruhande rw'Abadagi. 1996 baba Dagi rero baza binjire mu kajaga diretadora Rusizi, hanyuma arondera umwami ko mushikira biranga. Niho mu nyuma tuca tubona nuko 1999 Kapiteni Von Bet yacaduga rero, amaze kuduga atangura gutera ibigo rero vy'umwami. Nuko umwami Mwezi Gisabo yarafise ibirimba bikuru bine, yarafise ikirimba c'Ikiganda, Muramvya, Mbuye na Bukeye. Mugabo Kapitani Ruwayare yari ngaha Ikiganda no hari umugwa mukuru. Muco rero baca baratera imuramvya Ndago barahaturiye. Ibi gabiro bikuru tuzi mu Burundi, ariko gabiro gikuru ca Ntarushatsi kiri Gashinyira, gabiro gikuru ca Ntarugamba kiri Imugera, gabiro gikuru ca Mwezi Gisabo kica kiba ngaha Ikiganda, gabiro gikuru ca Mutagambikije kikaba Imbuye. Rero hamaze kuyongwano ngaha Muramvya Ndago Bukeye niho umwami rero yahava ahunga. Rero noca tubona rero nti amarushwa n'ibyago bitanguye ku Burundi n'Abarundi. Tete to Kiganda kuvuga amasezerano y'agahotoro yabereye ngaha Ikiganda mu Mwezi Gisabo. Bone bete amabone beri akazana inkoho Kalashnikov mitrailleuses, Abarundi benshi baratikiriye.
nukuvuga harabaye ingwano idasanzwe yabereye hajya nyene indago ya Muramvya baca bica badasigana n'abarundi barenga 5,000. Muri ico gihe rero umwami Mwezi Gisabo n'ingabo ziye n'abadasigana baca barana ko nukuri gihugu isugerejwe. Acahunga rero ashaka guhungira aho bita mu mana za Mugera iyo yari yaravukiye kwase wiwe hariya imugera ubugena turahabona. Muri ico gihe rero karagenda abadasigana baguma bagwana nukuvuga bashobora kuresista yacaguma ngaho bavuze ati harabavye yacabandanya acarabandanya rero acashika ahantu mu Gishora niho yasanga umuntu ariko arakora utwiwe uko nyene n'amashu yiwe menshi hama namubwira ati ntabara unyegeze jeho abazungu banteye n'amaconco mugabo nyuma yaho gatoyi ingwano yari yabaye hagati we n'amaconco bari bayitsinze amaconco cahungira hehe mu kibira amaze guhungira mu kibira niho abarundi babwira ati mwami ko yakugararije yabaye umumenje umugesera reka tuturire iki kibira kugira ngo apfireyo ahireyo mugo mwami kubera muri kahise k'abarundi n'igihugu ibintu by'ishamba ikibira bakigiranya yuko ari Imana itemberera uburundi ica mu kuza mu Burundi yazana naho ati ikibira rero gifatanye n'ijisi n'ijuru tugituriye Imana yose kugendera uburundi yari umuntu akingira ibidukikije muri ico gihe rero niho uwo maconco hava cahura na Vone Berlin rero amaze gushika iyo onye mu Gishora avuga ati maconco nabiwe banteye Kirima nawe bamaze kubakumwe ni mwene wa mugavyo na Ntarugamba we Ntarugamba reka gwanira igihugu yaraje gutse hariya za Tanzania za Kigoma raje za Rusizi hose hanyuma kwera umwami cazira ko amajoro ari wenyine amaze kuja ku Rusizi agashika mu misozi yo muri Kongo hariya hanye bwije baci bamurondera umwigeme w'umunyabungo umwigeme w'umunyabungo aca hava bamaze kurarana niho aca havyara uwitwa Kirima bamwita Kirima Myami yihana amasango niko bamwita yari afise ubwene igihugu bubiri yari umukongomani akongera akaba niki n'umurundi niho nyina hava muri ati so ni umwami kandi w'uburundi rero ko ari umwami kigizwa kuronka igice cy'igihugu ca data niho rero abazungu baci baronka inguvu zo kugwanya nde Mwezi Gisabo rero uwo Mwezi Gisabo amaze gushikiyeho mu Gishora akamenyesha uwo hasanze yitwa Nyabidaha aramubwira ati natewe kubera rero abarundi batari bazi umutware batari bazi umwami tugira Imana uyu munsi nyene cyubahiro abarundi barashobora kubona indongozi bakavugana amaso myandi ico gihe rero aramubwira ati gende umwami aca yumva ati igihugu catewe nubwo umwami yatewe bavuga ati igihugu catewe kandi gifashwe tuzakabaye ati rimwe rero ndamunyegeza gute kuko umwami ho yaca harakangirana yarisiga uyu munsi bagira amaparufe mugakera zari intake imbazi agaca rero harakangirana mugaca ari yumvira muri bwa bwenge kama bw'abarundi butandukanye n'ubumenyi aca rero ati kugira ndamuhishe ndamunyegeze acavuga ati mwami sindakubwira kandi sindagukengereye reka mfata irango no kuvuga umuhora w'inka nyinshi ucugendera hagati muri izo rero hari ibintu zigenda zirahindura bitume bihindura ku kamoto kawe umwami ati yego kubera abadagi bari bafise imbwa zidasanzwe zahiganaho yabagiye kera baramutora aca rero aramujana muri gwa rukundo rwo gukunda umwami n'igihugu aca rero ati ushaka kumunyegeza aha mu nzu yitwa mu nzu ndamunyegeza ahantu hiki ntakengurwa ahantu umuntu atakwimvira ko umuntu hanyegera aca mujana inyuma mu kigega c'amasaka muri gwa rukundo aca rimira amasaka arayaheba ayashira hasi aca afata wa mwami amunyegeza muri ca kigega c'amasaka maze kumunyegezayo niho babadagi kurabara bafise ibitwazi bibanyarutsa na zangwa zihiga bagenda zirabura nukuva ya odere y'umwami irabanetralize barabura aho yaciye baca babona wa muntu maconco no yavuga ikirundi no yaramuzi arabaza ati nta muntu kuko umwami bafata ko ari umugesera yagararije maconco yikonsidera ko ari we ari umwami ariko wa muntu kubera ukugumya ibanga abarundi bati baragutsa yaranse kwivuga ati naho nabonye baca barohoha rero babadagi bamaze koha bisigura kwiruka inyuma y'umuntu utazi yaja no kwiruka itazi iyo uruhukira baca bohoha rero baruhukira hehe barukeza Ruyigi hariya bita mu Bwera mu nyuma rero niho ingabo z'umwami abakisigaye n'abahungu b'umwami nabo bashika bamaze gushika bakoma induru barira basubira begereje baravuga bati none twara tugwana tukanamubona mu mwanya none umwanya ko muremure tubona n'ikiziga ciyo nitubona niyo yagiye niho bari ko baramubaza wa wundi nawe yatangura guhakana nyine ariko ahakanye kuri abo begereje ntuzenya Mwezi Gisabo aca arumva nk'umuhungu wiwe ijwi giwe
hajya bavuga ngo inka ntiwegwa nyina mu mwiza aca arumva ijwi bica biranka ko yigumye aho yaranyegeye aca ashirijwe hejuru ati bareke abona abanje ubwo nyene haca habituze abo baca baratekana bumva ko umwami akiri muzima aho rero mu gishora yaciye hamara amezi 10 ariho yahungiye inyuma rero y'amezi 10 cyo makubera kwa kuri aya masezerano rero nyuma yo mezi 10 acibaza ngo impore yabonetse mu gihugu ikirimba cyari gisigaye cyubatse cyari ngaho ikiganda ngahatuye aca rero araza no kuvuga cazanana hakugiriya misozi turayibona aza urukikirwa za gihinga za hehe za bugera za hehe ariko ashaka kuza ashikino mugabo azanane azungurutse gushika za fota hariya ntivyakoze ko ashikayo kubera novuga communication yaciye yumvikana mu nyuma niho baba dagi nabo baca baza mu nyuma kubera ibitwazi bari bafise binyaruka baca bamutanga za fota hariya atarashikano ngaho niho baca bamuzibira baramwegereza ashitse ahantu inkomwe rero ahashitse niho bamusagiriza mugara afise umukunzi n'umugendanye wiwe yitwa Bihome uwo Bihome rero aca arabona yuko umwami afashwe umwami yishwe kandi yishwe Uburundi ntuzoba busubiye kuba ubukoro ntuzoba kibaye igihugu cy'ubukoroni ahubwo zoja kiba igihugu c'abanyamahanga kititwe c'abarundi niho rero yaca yegera aho yanyegeye mu nzu kwa muramo yitwa Mwansi aramubwira ati mwami ati nukuri kabaye kubera bakoresha impuzo amakarashnikov kera bakoresha amasimonov ati ntaho kije rero singomvye kugutwara ubwami muga ngomvye kugukingira kugira ngo bikunde ko wohunga tuguze imyambaro nemere mfi mu kibanza cawe uwo Bihome aca arambara zanyambara abami za mbega za nyerere bya bihete ya miringa nibindi acaja rero imbere ya yanzu ariyerekana nk'uri karabandanya urugamba maconco rero ntari yagishu yagize acabona ati ni wa undi nyine kubera batugira ko mwezi na Bihome barasa igico ry'iburyo yose yari yaramenetse muga hari cyo bari batandukaniye ko mu nyuma baze kumurasa bati rero igihugu turagifasha baca barapfa baca barazana ngaho ingoma ya Rukinzo iyo yari yaciye ahungira hakurya ahantu bitakugira bushari na Ndizi niho mu mutwenzi baza bumva ingoma umuhindo w'ingoma ku gihugu cyose baca barakanguka bamaze gukanguka bati umwami yatanze umwami ashushi umwami yahavye iyo ngoma ntiyavuga none byagenze gute baca baza gusuzuma ikiziga cy'umwami baze kugisuzuma baca basanga mu maso n'umwami mugaca basanga amaguru siwe kuko umwamwezi gisabo kubera byago n'amarushwa nawe yari yashikiwe ushaka gwari binyoro ku maguru baca basanga amaguru y'umwami bazi ko uko ameze siyo baca ngo yo abami b'u Burundi rero ntibapfika ngo barahindagurika ngo barihindura bimaze kugenda uko none tubandanye ingwano uwo tuzomugwanya tumukuye hehe mugabo hagati yaho kubera abarundi bare barushije n'intambara nabo badage harimo abamissionari nabo shita kwimbira none bigende gute abamissionari bacatangura guhanura rero Von Bering n'ingabo ziwe abadosigana n'abaganwa bahanura mwezi vy'iratiro iyo abavyokunda mukagira ibiganiro kugira ngo ntidutikire twese baca baramenyesha rero bati nukuvuga umwami niyo yoza mwebwe ntimusukugira ibintu vy'ingwano umwami rero acabye yahungiye acaza rero ngaha ikiganda amaze gushika ngaha rero ikintu bagize n'igiki cyo tubona bwami bw'abadagi rero afisi wabo ngo bace bazana musiritamwe mwezi gisabo turunde kokonera supremacy alemande nukuvuga kubera ubwami bw'u Burundi nukuvuga bari babo meze nka muri Tralije haci hakuru ubwami bw'ubudagi nukuvuga umwami w'u Burundi abe novuga sura loi des Allemands mwico gihe rero ubwa kabiri president de soumission ngo tubibona kubera umwami yabagoye yanse kubiyereka akanga kwishikana baje bati bo tumuca mande menshi muri ayo mande menshi bati turabe byo kwiko ari umwami cyane ko yatakwa atariwe kubera icyo sura kurwana baca muca mande inka majana 424 zagahotora tuziciyeko bamaze kuzimuca zitanze bati bwabo rero n'umwami kubera nta wundi rero gutanga izo nka ngo azironke abarundi bamwubahe atari umwami Sebarundi mu nyuma kubera hari habo bita abadoriya bari kubena amaconco abana babo barahwereye abavyeyi babo nabo baca basaba nabo ngaho nyene ati natwe muraduha indi shaka babara baca bongera ko inka 74 abatanze inka zingana amajana 498 zitangiye ngaha zose
azitanga kumande atatu yacumuye atatu yakoze. Hanyuma bwa gatatu bwa bwami ntarusha cyari yashize hamwe uyu Von Bering kubera naniwe n'ingwano kwigwa na wenyene yifashishije maconco na kirima aca divisa le pays en 3 parties. Aca afata igice kimwe aha maconco amuhimuramvya kuri ca kirima ca mwezi, aca afata ikindi gice agiha kirima mu bukeyi. Abo rero kirima na maconco baci baba rero nk'abami bwabudumidumi bw'ubwami baburagarutse. Hanyuma kugira umwami mwezi gisabo ntagume yidegemvya ntavaga inama n'abatasigana biwe n'abaganywa biwe baca bamuha abasirikare bamucunga imposte d'escale permanent commandé par une européenne nibo bamucunga kugira ntibamukingira umutekano kwari kumubuza umwidegemvyo wo kuyaga nabiwe. Ubwa gatanu cyo tubona yuko baci bategeka Von Bering ategeka abarundi ko bazohora basukurira iyi position militaire atacu basabye. Ubwa gatandatu kubera Uburundi bwa titwe turafise imana yacu kandi twemera kuko tubiravye mu mico y'abarundi n'Uburundi hari kubahana mu muryango hari mukuru hakaba na mutoyi barubahana niko bari bubatse mu mibereho. Hanyuma baca barasaba ati abamissionnaire nabo ati natwe mutwemere twubake isengero ya Muyaga na Mugera. Ivyo baca babishira mu bwa gatandatu. Ubwindwi baca basaba yuko mwezi gisabo yiyemeza gutanga abakozi bagusa bimbi barabara rihuza Bujumbura na Muyaga. Bujumbura kuko kera nitwa Bujumbura yitwa mu Mpubuguru, kera yitwa mu Mpubuguru hage kwitwa Ibujumbura mu nyuma igihe bariko bashira igihugu hamwe Uburundi n'u Rwanda mugaca fata capitale ikaba Ibujumbura ihuza Uburundi n'u Rwanda nandi hitwa mu Mpubuguru. Muco gerera aba barundi niho babonye amadufa menshi iryo barabara bagimba muzosanga riduga za Buhonga rica kurukikirwa kuriya riduga gushika imuyaga. Nta mashini yarahari nyeri cubahiro babakoresha ufuni na buhoro bakoresha bw'abuhinga bwabo les pierres taillées et les pierres lourdes. Ingorane yahaba rero bafata ko abarundi abanyafrika kwari bikoko bakavuga ati igihugu cy'u Burundi ni ciza kifise ibintu byiza reka rero aba bantu atari abantu tubakureho cyo twatera amashugwe muri ibi bihugu ko harafise amazi meza ivyamwa vyiza tutera amashugwe tuza turasharirisha hari iwacu. Mico gihe rero bariko barimba barushe bamerewe nabi ntibabatezuriye babafata yuko ari bikoko bisubwa mbere n'imbwa z'abadage. Uwaruha akagira ingorane bamuhonda yamabuye bakaca baterera zambwa bwari uburushwa budasanzwe. Mico gihe rero barabibamwo uko nyene imiruho idasanzwe. Ubwo umunani rero cya gihugu cy'u Burundi nkuko muri ngaha munana vyumva akayaga keza ubuzima bwiza abanyamahanga batandukanye baragikunze abarabu n'abahindi n'abandi bati natwe kugira bikundike mudushiremo ati natwe ubudandazwa bwacu. Uzosanga rero nabo abahindi bari ku ma frontiere kugira boroshe ibidandazwa vyabo bishobore kuza bizaranye mu nzuzi bishike za Muyinga za Rumonge hariya. Ha mu bw'icenda ari buganyuma Gisabo baca bamuha idrapo bongera bamuha ikete. Iri kete rero tubona yuko bavuga ngo une lettre de protection si respecte les autres stations de Sumbora il sera soutenu de toutes les manières. No kuvuga iki baci bafata ibi byose baravyegeranya babimuha nka referendum y'abadage bati ni wavyubahiriza ukabifata ubu nizoreza tugufashe uko ushaka ariko bacashiramwo iyi inye la condition baravye visiblement baravye abarundi nyifato y'abati aba barundi naho tubwira ibi bintu ntibavyemeje na kwicara bati rero ni wavyubahiriza zoheza tugufasha. Ibi rero akakana kaanye niko umugango tero umugani kwa gasore yaje gukurayo. Munyuma rero nukuvuga idrapo y'abadagi ribarashitse mu gihugu ribangabangwa n'ubwami bw'u Burundi. Nukuvuga kuva ico gihe Uburundi ntibwegeze bisura kugira ubutegetsi bufise inguvu bwomye mu butegetsi bw'abanyamahanga. Iri kete nanyo nkuna bivuze yari iyi referendum twagumyemo. Abadagi baca batumaza imyaka 19 munyuma baca bahava bomugwa n'ababirigi ababirigi nabo baca batumaza imyaka ishika 47. Nukuvuga ubukore twamazemo imyaka 36 bica bituma imico imwe mu mitwe mbese nimwe myinshi irava mu mitwe y'abarundi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye akaba yasabye ugwaruka rw'u Burundi kwitaho kugendera bene ivyo bibanza kugira ngo bakure bazi kahise k'igihugu cabo bakanamenya ubuhizi ubutwari n'ubukerebutsi bwaranze ba sokuru.
Mu kurangiza urwo rugendo muri ico kibanza, Sebarundi akaba yaranditse yongera atera umukono mu gitabo c'abashitsi b'iteka. Ku musi wa kane igenekerezo rya 13 naho umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varsito Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yaragendeye uruhongore kama rw'ibikoko rwa Ruvubu. Uruhongore rw'igihugu rungana n'uburinganire bw'amahegitari 50,800 mu ntara za Muyinga na Cankuzo gushika ku rubibe rwa Tanzania. Nkuko rero vyashikirijwe n'abakorera muri urwo ruhongore ngo n'uruhongore rurimwo ubwoko bw'ibikoko butandukanye, baranerekana intambamyi bahura nazo mu gukingira ubwo butunzi kama bw'igihugu. Muri izo ntambamyi ngo harimwo abahigi baza gutega ibikoko bagakoresha ubuhinga butandukanye, abakozi bake muri urwo ruhongore rusanzwe ari runini cane, kubura inyubakwa zo kwakira ingenzi, kubura uruzitiro kugira ngo urwo ruhongore rukingigwe n'ibindi. Muri urwo ruhongore kama rw'igihugu rwa Ruvubu hari umugambi wahagaze warujanye n'ukubaka ibibanza byo kwakira ingenzi. Umuyobozi mukuru ajejwe igisata c'ingenzi akaba yamenyesheje Sebarundi ko bagiye gukora icegeranyo cerekana neza ingene uyo mugambi wari kurangurwa. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yasavye abajejwe ico gisata c'ingenzi kwiga ingene co tunganywa neza kugira ngo gishobore guterera mu butunzi bw'igihugu. Kavuga uti aha tuzobigera gute vya wumvirije kuri source dinire babwira l'histoire ugacuraba ahandi harandi masita nk'ikiganda, urashobora kumva ko ari ibintu vyofatana kuko nk'ikiganda bariko bakwereka hajya abasinyiye traité cyangwa bazana n'umwami yabahe kwa muvuze ko umuganuro hari ngaha umwami yabamaja mbega kugira ze ngaha yimye byagenda gute yabahejeje kumwimika. Bavuga uco usanga n'ibintu byinshi mutegereza guterateranya muzosanga byose hamwe hariho ivyo uvuga rubrique nk'aba Livingstone babura umuzo w'abazungu. Rero uco usanga ari shene ujya yatoye ijya source dinire umva hose nicyo ita mutegeza guca mu byo organiza neza. N'ahandi byo turata turabifise, dufise amashuha amasite 26 mu Burundi bwose. Umva aho hose nibibanza ushobora kuvuga uti ingenzi barafise aho baruhukira, muga nk'iyi project nishobora guhagarara no kurondera ukuntu tuyikora. Ega murashobora no kurondera mukagira ajya amakontra pepepe, hakaza umuntu akagira hotel ngaha nziza loge bien, hanyuma muri kontra pepepe birazo yera bica bigenda tourisme ikabandanya, hakaba n'ubundi ari kwagera hotel kandi aho zaba touriste benshi cyane. Aha kuko ntuze parc de Ruvubu birazwi gose, irazo bijya bikoko bimenyera abantu mubisazo je nivyo abo muri tourisme kuko nibo bakeneye ko abantu babibona. OBP yoyo ni protection de l'environnement. Alors iyo hariho rero ino organisation iri kwira proteger l'environnement yitira ko profit, urumva abo babona ko ibintu byabo bimeze neza, l'environnement bimeze neza nta kindi. Mugabo tugeze kuvuga mu tourist ugacubwira OBP kujera aba tourist ukaza kubwira ngo chama piste wewe ko bwangingo yo kubwira ati ahubwo ntimuceyo n'akantu nakamo cyako vyigumira ivyatsi kubwangingo none sivyo rero bwangingo keneye ibintu bya ko bibona biri intact kuko abaraba ivya environnement ashaka kwerekana akabarabara ingene ukajana kugira ngo ntuhungabanye kandi muri ecotourisme barabikunda navyo nyene. Rero ikintu cyo organiza neza site par site n'abagide touristique rero abagide touristique bategeza kuba forume. Umugide touristique n'umuntu abazi dabo inkuru yose yabaye kuri ico kintu. Aho naciye hose nabonye dufise ibintu byinshi byo kurata. Tourisme irashobora kuba ihinguriro rikomeye cyane mu Burundi. Nta ntara nimwe dafise ikibazo kirate ndetse n'amakomine yose usanga afise akantu special nka mu Cankuzo muyaga hajya ikintu vuti ni patrimoine national. Umuntu wese aje uja kumwereka nkajya ryasengera muyaga mu bakavuga histoire yayo yose
mbega bavuye umuyaga baciye baja aho bubatse ugira kabiri vyagenze gute baratubwiye ngo ibarabara ryava bavuye i Bujumbura ngo bagenda imugera twe tuzi barabara asirida abadagi bariko baradoga baje Gitega tibaca amaja tuya twose n'utuntu afe mu gitondo cyo ku munsi wa gatandatu naho igenekerezo rya 15/0 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye aherekejwe n'umuryango wiwe yaragize urugendo ku kiyaga Gwihinda benshi bakunze kwita ikiyaga c'inyoni Lac aux Oiseaux mu gifaransa, ikiyaga kimwe mu biyaga 8 biri mu ntara ya Kirundo. Urongoye akarere gakingiwe ko mu buraruko Diomede Manariyo akaba yarasiguriye Sebarundi ukugene ico kiyaga gitunganijwe, aho yavuze ko ico kiyaga kiri ku mahegitari 425. Kuri ico kiyaga c'inyoni Lac aux Oiseaux hari ubwoko 186 bw'inyoni, harimwo ubwoko burenga 200 bw'inyoni mvamakungu ziva mu bihugu vya Burayi zigakunda kuza mu Burundi mu mezi ya Kigarama na Nzero gushika muri Mukakaro, kuko ngo ziba zihunze ubushuhe muri ivyo bihugu vya Buraya. Sebarundi bakaba baramushikirije kandi intambamyi zo kubura ikibanza co kwakiriramwo ingenzi, aho ni mu gihe ico kiyaga gikunda kugenderwa na cane n'abaza gukora ubushakashatsi kuri izo nyoni, ahanini akaba ari abanyeshure biga mu makaminuza atandukanye. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye ari kumwe n'umuryango wiwe bararonse akaryo ko kuzunguruka hagati muri ico kiyaga birabira ubwiza bwaco, baranashika mbere no mwizinga ryaco bita akagwa, izinga ririmwo ivyatsi, ibiti n'ibinyabuzima bihimbaye cane wohora uraraba. Ewe Burundi ngira ndakuririmba, ewe Burundi ngucurarange, ewe Burundi ngira ndakuririmbe, ewe Burundi ngucurarange, usa n'ijuru rishari ry'inyenyeri, usana kayaga ko kumugoroba, usana amazi y'umusarara, usana imara yako. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye n'umuryango wiwe akaba yasozereye ugo rugendo rwiwe ahitwa Ikigozi ku nkengere y'ikiyaga Cohoha kiri ngaho nyene mu ntara ya Kirundo. Hakaba hariho ni hoteli yakira ingenzi y'ababikira bo mu muryango wa bene Tereza, ahariho mbere n'ikibanza co gusamiramwo akayaga. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye akaba yavuze ko atawukundi catazi, niko gucatera kamo abavyeyi ngo bijukire kwereka abana babo ubwiza bw'igihugu, gutyo bakurane agatima n'akanyota ko kukimenya, kugikunda no kugikorera.
umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye akaba yasozereye akaruhuko kiwe mu kugendera ikirimba c'ingoma z'Uburundi kiri mu Gishora mu ntara ya Gitega. Ingoma dusanzwe tuzi ko zifise amateka ahambaye cane na cane ko ziri mu bimenyetso ndangamico n'akaranga byo kw'isi. Ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Sebarundi akaba yarasiguriwe ibijanye n'ico kirimba c'umwami Mwezi Gisabo co mu Gishora mu ntara ya Gitega. Ico kirimba rero gishinguwemwo ingoma Ruciteme na Murimigwa zimaze imyaka 119. Nico kirimba umwami Mwezi Gisabo yahungiyemwo mu gihe yariko arapanga ingabo ziwe mu rugamba rwo kugwanya abakoroni b'Abadagi igihe bashaka kwigarurira igihugu. Umwami rero acavuga ati jewe rero ubu ko mbonanye n'ingabo zanje nkaba ndahakiriye ngomba ndazigaburemwo imigwi 4. Umugwi wa mbere uce wubaka mu Gishora sindosubira kuhava. Umugwi wa kabiri ucukurikira babasi babicire mu Ruyigi mu Bweru ntibaze bagaruke kungorera ngaha mu Gishora. Umugwi wa gatatu ucugenda imuramvya banzanire Kargenda na Rukinzo kuko aho umwama baye wahasanga iyo Kargenda na Rukinzo zari zifise ico zisigura mu mateka y'umwami. Umugwi wa kane ari wo wanyuma ati genda kwiraro rikuru imuramvya munzanire inka zibiri, imwe yitwa Ruciteme iyindi yitwa Murimigwa, imwe ni imfizi iyindi ni nyana, ingabekazi. Baragiye muramvya bazana izo Kargenda na Rukinzo bari bazishikanye. Abo yatumye izo nka zibiri nazo baragenda barazizana, bazizanye baziha umwami. Umwami acaziha wa Mutama Nyabidaha ati je ko wanyegeje nkakira ndagushimiye. Wa Mutama ariyumvira ati jewe izi nka naho umwami azimpaye reka nkoranye umuryango wanje ndazige. Hama bahera ku mfizi barayirya, basubira inyana barayirya. Inshato zizo nka baca biga ingene bazikanisha ingoma. Inka yitwa Ruciteme uyu munsi ingoma yitwa Ruciteme. Inka yitwa Murimigwa umunsi iyo ngoma yitwa Murimigwa. Izo ngoma zava ngaha zigenda imuramvya ku muganuro zikavuzwa mwijoro mu kwezi kwa12 rimwe mu mwaka. Zikazosa kuvuzwa mwijoro rimwe mu kwezi kwa12 rimwe mu mwaka. Ingoma Ruciteme na Murimigwa ngo zasohogwa ku munsi w'umuganuro gusa. Sebarundi akaba rero yaragendeye ibibanza bitandukanye bigize ico kirimba ca Mwezi Gisabo, aranasigurirwa ivyaranga ico kirimba muri kahise k'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varsito Ndayishimiye asanzwe ari umuvuzi w'ingoma kuva na kera, akaba yaciye yifadikanya n'abatimbo bo mu Gishora mu kuziha umurisho.
nino ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro. Imana izigame igihugu cacu ciza c'u Burundi n'abarundi naho ubutaha.